Hariki nje nawe dupamini. Jewe dufiki. Ndabiri ibintu ange muri. Amabuye. Polisi ko igiseke cyari kibiweshe. Ntari kintu. Oya, ahubwo usanga hari ikindi giseke bisa bitandukanye. Cyahe amabuye n'ikina umwe akagasuzuguro usuzuguro no kubona dufite abana besheka ndabagero muri amabuye. Urumva ko amabuye niyo duteka. Nini sigaroka. Fanny juru kurambesha. Ndiko ndakweshira mu biki. Kandi uraniriza. Ariko biraboneka mima amabuye ngahe. Hera abamabuye none singandase sasi. Urabona ko hari ikindi giseke. Urabona umenga niya nkuru na gutera wa muntu yigira kundanira isukari nkasanga harimo imisenyi ibirangi kilo kimwe hamwe be n'amabuye. Ngo aragemuye rero. Fisimana Fisimuzigamye Madizosa nkikice Nurukundo Ndakometri Hola people. Ndabaramukije amaro y'Imana. Wherever aho muri twe tubakumbuye igihe kirekire tutabona ikirekire cyahe tutavugana naenda bakuru Saint Valentin wari wabavugishije ariko nyine we ntibabavugishije baramutse. Hola people, meze neza genda umeze fresh cyane ni mama haya nigegezweho Madame Kezimana solution woman nandi menshi mama lao. So twari tubakumbuye nka solution cup ariko kandi ubwo siki rya mbere tuje usigaye ufise mu nda umuntu ko nawe aka baby frame abantu ko nino kwafe imbere ngumena akanatehaya nanje ndinatehaya la hewe uza kunkira wowe solution no gukurikiza kubera amanya uzana nyama kandi abagabo bagumatera inda abagore babo ntibaba bakunda none wowe utari kwa mutera inda Imana yabagurungitse gukora iki kwisi kandi mutisha dusaza ningo oya ni musaza uziko n'umudamu yibarutsa caba umujene gusumba baraba ngene ngo babayideme ejo nami ndakora ndavuga nti wallahi bahora rero bavuga ngo uri mwiza rero ugomba bimwiza rero asante namusi uraryohewe ndaryohewe kubera ngo mbe nk'umushitsi nkunda cyane rero nkuko bimeze today hariho abantu bamaze iminsi bambwira ngo tuzokore hariho ije iharawe n'amatari ije iharawe yitwa ngo we listen we don't judge. Uravuga dega wankoreye ntabimenye ko wankoreye mugabo ntagiye nyine ico ndabikora ko nyine nka ntaco nkihangana nk'ubu nawe nakubwiye ati urumva hayasi kwawe ukaca wihangana abantu bamwe ngo tuzoyikore je ngo ndavyibwira ngavuga ati ivyo niwe ubikora mu Burundi oya je nta makosa mfise jewe nagukore nyine abaho no kubwira ahubwo we nibaze ko nk'amakosa wowe bunkorera ntazi byaba byanga ko nihangana. Okay, karagaciyemwo umudamu wanje rero yahora atavuga nayo nibaza yaravuga gose yibungenze nkibaza ngo kubera yibungenze ariko byagumye avuga n'ubu ni mushushu nta mpumwanya ariko nuko bimeze. So abarundi bavuga ngo bananaso nayo kagira iki gase nteba nkawe sawa umwana w'imbeba zirugwa nko gwa nyina ivyo bihuriye he karirungera umusozi wabungere ugaze ngo je nta kirundi nzi umusozi wabungere karirungera ivyo ntavyo utaho sokwe sasa rero si dufise ubushitsi niwe turindiriye ngani more tiko turavuga gusa kugira tube turabatiramisha kugiranya nyamushitsi ahabaza sasa nyamushitsi ni mimi haya yarata rero mimi mireye no munsi nibaza kutugendera yavutse kabaza kuraba umwana ariko cyo turavuga kubera ko mimi kujya kuntu agumarira biratesa oya je nkunda kujya kuntu avuga nyene yafa koko
nawe mutubwiye icyo mibere mumukundira cyane ni umugwaneza cyane turamukunda umuntu amaze kugiranira amakimirane na mimi aduza urutoki iyo mugore ndibaza nawe umubwira icyo mupfuye akwereka ko atagihari usanga ari ndyarya nka wewe Chindi nyaje sheri. Naona umuntu mufikire ntuvyerekana. Oya ni bibi kwerekana ibintu byagushaka. Jewe rero nshavuze ndabivuga. Ni bibi mu Burundi siko tuhabaye abantu bose bokwanga. Kuba twagiye turashavuzanya hari umuntu mwima lift hari gihe umupitirira ku gitoro hari umupitirira mutondeye isukari rero abantu bose mwosanga bose mwarashwanye. Ariko bavuga mu kirundi ngo utaramundu ugatarura ibiro boze jewe no wanshavuza nzoza kuri kamera ndababwiye wabonye rero babandi birirwa baradutera amatike ku makamera okay nuko bimeze rero karagaciyemwe sha Mimi twapanze ko tumukorera prank avuze kaze kuraba hayanda ndashaka kubona umwana koko ariko kweri kutari bwazi ubundi ndagomba kubona umwana rero twavuze duti reka tumukomeshe abone ko yari yaratevye muvyaza kugemura tumukoreremo prank ariko hagira abantu nk'abantu bo mu mafamiye cyangwa nk'abagenzi bace batinya kuza turaba bibaza ngo baje bose tuca turagira prank nta nawe twabibwaye tuyikoreye Mimi kubera ko hari uwo cavuga ati abantu nuko ubwiba cyo gukorera prank Mimi gituma tuyimukoreye prank ni kubera ko asanzwe ari muri industry arabitahura arazi rero turatayije abantu bo mu gisike no mu bukeye na hehe oya nturaheza kuvuga mvugiye byo kuravuga je nta bindi bintu mfise mvuga wese garora bibabwiye ugiye ngiye kuzana system dushira mu sigara bivuga ko tubibwiye wewe sigara bibabwiye na oya reka ngeze nje kuyizana okay ngiye tugomba dukorere rero prank Mimi ofete tuko turi imbere yuko ahava gemura agemuye mu ikapo canke mu ibakuri nyimbagira iki tusha tubishanje ivyagemuye azanye ibitetse twe tusha dushirayo nk'amabuye azanye nk'amafaranga muri envelope tusha dushiramo ibipapuro amatusha tumbuga ati we nta mafaranga wazanye nibindi jari vyagutye rero yaradutelefone mu kanya tugira ati nanje ndi mu nzira ndiko ndaza muri ngaho turi ngaho rata turi ngaho koko rero nukuca turi abantu duplasa kamera kimya antuka ndazi kato kibaza ko twomukorera prank nukuri abantu nyine duce duplasa kamera muri system none kwenya ko ndibwira none nkuyo tatana kimwazanye azanye envelope tusha twigenda hariya muri system wewe ucitabura ushiremo ibipapuro ucimbwa azanye nta Mimi yozuko none chance envelope ntizikobeshi bazitanga bagiye bamuze muratanga envelope mushitse kugira n'umuntu ayikuzimane canda mu provoke ati none Mimi wajuko Mimi wajuko kweli washaka kuraba haya uko ahubwo nari niyumviriye hamwe zitaka na kimwe azanye mwabonye amabuye niyo nza kumutekerera ahubwo ajetana kimwe azanye cyo turaba nk'ibintu tumubeshera ngo yaratuvutse tuvuze gute naho uri byuvuga cyane mwe wari wavuze ko tutazovyara rero ngo twamuvyara abandi bose bavuga tutazovyara niwe wagarira bibabwira ati baje ntibavyara Mimi jambo sana turamurindiriye ari umuntu atodoye reka banzurindire place kamera fata hola abakozi ba Mimi mutubabarire vre bari ndatura uko ndaza kwifata ukuntu niyarira nimurire shira ngaho inyuma iyo cadre yaba ko habona abantu bari bakumbe be ariko aradodora sana nawe aza kwicara hehe nishije ndamwicaye sawa niko ndamwishura kenda ngomba
Mimi haya Nari karibu. muri shooting. Tunakili sekewe. Yabi. Yabi. Kuri baruka. Oya, turabisubira Ko bataje. Oya. Kwe twose bwaje. Ko biremereye, man, birakunda mwana. Karibu. Murakoze. Meze neza. Abakuri neza. Mubare n'ibyaratevye yes. Wavyibushe? Jewe. Yani bwana agweruka ke. Ngira hako sinavyibushe ntabwo nonze. Nje muri sawa ni special n'izose kumufindura ma. Nena wewe gusibishatse kuntu. Ibi. Nawe nyingwa. Igenda hindagura mu mutwe. Muri meet wambaye ishapo, se wambaye ishapo. Kasi nayambara. Ugeze? Kuri Iza. Papande. Papa Peria ataha. Wari baranyumvise neza. Kezimana haya Peria. Haya. Nda karirimbo ni kete. Egasi haya mutongereza ni haya mukiro. Hayimana. Ni haya. Hayimana, Vyarimana. Sinaza ndawazi ngene ijya nkoze yaririmbiye haya ngene gari. Sheri muzarira umwana arebe koko. Jewe kubera urumva kubera kugikora. Zana bebe bebe man ko ingete ni so Kamini. Shindani. Natwa dusi ibintu dupfa. Ntiwomenyereka muri ubu buryo. Hari ikintu je nawe dupfa minyi. Yagize iki? jewe dufiki. Ndabira ibintu ange muri. Amabuye. Polisi ko igiseke cyari cibiweshe. Ntari kintu. Oya ahubwo usanga hari ikindi giseke bisa bitandukanye. Cyahe amabuye n'ikina ry'Imana umwe akagasuzuguro je usuzuguro no kubona dufite abana benshi kadabagero muri amabuye urumva ko amabuye niyo duteka Ariko fa calm down. Urana Jamie mimi nabona takatubwiye ibyo nagamara amabuye. nangatanga ibindi byo kukuzana iyo ushaka kuzana wari kuba waraje kuva kera nambari ikintu dupfa wokimbarira neza apana kumbwira muri ubu buryo kunge muri amabuye jewe ako nagasuzuguro Fanny jewe amabuye. none ubundi ninde yayaje ubundi ubonye nganindi iyo uhahurira none bakuvuga ngo niwe kuva gatonda n'ubundi mushitsi twari bwakiye niba bari wambere usanga n'atari kina nko gufitana amabuye fumuze Murabona atabwenge ifise kuryo noge muri amabuye. ahubwo ubone uko umenga nta bwenge dufise cyo uko dushuhira impuze agura rabe ko ata kamera yaje zanye kugira usanga yashaka ifoto Ifoto yiki. kwagemuye none wowe ugemura amabuye bigenze gute atari ifoto washaka ndabe ko ata makamera yasana nayo asari Nukuri kose no nta mabuye nije nigize ngemura nukuri kose. Je na wakiziki basi mbwira insiguro y'ibi bintu byize Kina kida amabuye gufata nigize. none ibintu biki none asamabuye he none iki samabuye mbwira insiguro yabyo je ndasabye mbwira insiguro yo kugemura amabuye cyane n'uburozi nini sigaye uroga Fanny jewe kurambesha. ndiko ndakweshera mu biki kandi uraniriza ariko biraboneka mima amabuye ngahe hera abamabuye none singanda sasa Muraba siko ari ikindi giseke mwe. urabona umenga niya nkuru na gutera wa muntu yigera kunzana isukari nkasanga harimo imisenyi ibiraya nk'ikiro kimwe hamwe be n'amabuye ngo aragemuye rero vuga ikintu washaka gushikaho kugira utuzanira amabuye Namabuye nigize ngemura. cyangwa uyumvira uko je ibintu byose umuntu anzaniye ko ntarinda kuraba Je namabuye nigize ngemura kimwe gusa je nashitse mwana natsikora nabwiye ko nari muri shooting nje kuraba biko nabona tawundi mwanya nyine nzoronka vuba. Gira muteye wanje tigenda usume ndamubwira ivyo aje kusuma nyine shaka kubazanira. Ariko sinigeze yavugisha ukuri Nukuri kose sinigeze ndaba ikintu na kimwe kiriyo ma ariko tugishikora nini n'ibisanzwe n'imbaruko asireka. ego mongo ni oya
nagwa kusiba kabona mic nagwa mbona Ingetereka. Hola, primo. Será que me la puse? Ni bamara kuzama akora ibintu. Nere tugizi. Bose bakunda amapra. Cyangwa mbona no bagemurira mama. Hola, mimi leo masozo na prank. Kamu abakunzi baberekeza. Na prank. Ikimutari mwabimbi. Prank barayifunga. Namutse abakunzi basorisha. Mugatwumvisa akantu wabitumye umuntu. Aje gusoma onone nabwiye ko nari muri shooting atamwa. Nere kutarabye utasirveye inzanye. Murazi ibindi bintu ngira njemo namwe nari fise. Polo popo. Kumukore prank umuntu akarira biraje. Beho yabuzurira nawe ndakugiriye prank. Odata. Pole. Karibu chamini. Uyumva gute? Uyumva? Mimi. Honye wewe, honye niki Sanda gitwara. Nabara mutse abakunzi basorisha. Achana barabandi Nabande bafana sinzosubira. Yeah! Waryohe babanje prank, uratugorya unyandikira ngo kari gacyoshe uyumva gute? Ramutaba ko twasishe kandi. Naye mimi atindwa nabi Yesu. Bari gatsindwa. Ndeke azi nizo kamera. Musinyo kamera ni. Abengena ikwegere. Oya n'umwana jeni. Hola people. Hola people. Hola. Murabo beteneza. Neza no shobora mu babari. Uyumvise gute? Wabengena prank babaza. Wabonye gute babaza Je na muntu yongorera prank n'ugura ibi bintu ntema. Mwana uwo muntu uwo yamankora prank ndita be uzobihebe. Wari wimva gute avuze timba. Ko ndumurori. Bavuge ko ndumurori. Wari wimva gute ubuye. Neze Fanny yankara amaze kugenda kuja kuramutsa umuntu umukumbuye. Ukazibona yaguhinduka yarakubwira nabi. Leo wali uba. Kuna nje naenda kukubezera kureka kukugira kandi. Niwe kwirikyo. Kandi rabizi katabye ama prank mu. Nabyukunza. Usira bikoze. Bakunzi bawe baramutse twari twababwiye yuko mimi yagomba cenga kuri kapo. Mwabonye ko. Ngayiba. Bamukira ibanga. Fragile. Sinababwiye. Urabona nagira amabuye ko. Baramutse toka ramutaba ya agapranke karako twumwakirije mwene data mimi aye twari tumukumbi kari twari tukumbisha namuzinye kamera rero mumbwire ugenge n'umumbo twahejeje oya inge twahejeje gutataramutse abakunzi oya ndikanye baramutse hamareje dusezera aho ndi ngaho onye yatsinzwe imisozi umungu zo pranke z'uburofa ngo jewe ngo wamubwira ngo wewe nisize nagize je nabazikurikira nari mimarariza mvuga uri umuntu w'umudamu wari kwihagarara ko basi ukerekana umudamu bwawe wo buhagaze ukavuga jewe ni imbaraga yemaguye mafa mirabasha nacende kashami mbe yankuru wantera wa muntu bariko bagemura amata amata amazi ofete nabantu babwiye nkuko kwishira wagati mwese muzoza nejo iroborobo y'amata urumva hari umuntu tuzogenda kuraba mwese mwachafati nimba tonga turabana igihombi wozana amazi ntacyo biba bitwaye ntibobona mu abantu
bose baca bazanira amazi bibaza ngo ntibaza kubabona rero nabo hari abantu bavuga ati bamaze iminsi bagemurira ngo tujya ngo naho noza n'ibiki ngo ntibamenya ko ari jewe nabiza nkabuya usanga kandi hari abantu bafite imico mibi ugasanga mu rubanza cyane cyane muri mariage bakuzanira envelope igaragara cyangwa harimo nk'ibyaro batubigirire ono ono uzuri hafi envelope turabanza gufundura ururabo sawa uwe nyene akigenda ukivuga ati ariko n'umuntu yabakora ivyo ntibakwije neza barabigira agende mu ifoto nkuko warumbwiye ngo naje kwifotoza ugakomeza nawe ndashaka rero ibintu kubabaza uvuga ati ngo ni ifoto yikise karo n'abandi bantu usanga baza gukuramutsa kugira ngo bifotoze abandi bantu babone yuko nyine baje kuraba atari urukundo aha umugabo wo kubera ko n'uburuzi nari mvuyemo nkaca nzanzanya amabuye kweli ni foto nibwira abakunzi bawe yaramutse abakunzi amadusenzere tuguha umwana mwiriwe neza mwiriwe murokomeye ndashimye inama filme ya Mimi rero abandanya avuye muri tournage yayo ya nyuma mumeze neza murakomeye je ndashima Imana nkuko mubibona nukuri Yesu arandinze ndamahoro kubera we hanyuma nari naje kuraba uyu muryango ariko murabona ibintu ushitse nkorera kandi mu by'ukuri nandi bakumbuye nashaka kuraba umwana nashaka naheruka Fanny nyene ameze uko yarameze gute mumi bisamba hamwe mumi ibintu shira hamwe ariko nyine ubusanzwe nyene yawe akababy barakomberewe saneza pe saneza akakaruko kabona gutenza kumuko kubereye asante rero naje kwifatikanya nabo mu gushima Imana kubera ko kuronka umwana ni ingabire yonyine itangwa n'ijuru ryonyene ariko Imana yarabiyumvire ko kabaha ikibondo nanumva noza gufatanya nabo amashimwe ariko nyine naratevye nanumva menga harakantu kanegiriza ariko nari mu kazi kenshi cyane nari ko ndabatunganiriza hariya ndi mu gikoni rero ariko nibaza ko umwana ahuye narababwiye pardon mama ndababwira gusa nyine ibintu muze musubire Jesse nkunda planche kandi n'abandi ntimuze bibakorere mutababajije basi muze mubibabaze mufe mubipanga sivyo hanyuma Frankira barayipanga je ntavyonzi nta makuru hajya definition ya planche ni we ni uzi icongereza kose none Frank wabonye nuko yini koko ubundi utungura umuntu ni wasure kwigukorera ariko ngiruza havutagaruka ani imbere y'ukuza ndanza kweraguza ahantu hose kuzunguruka ndabeka ta kamera mu fisi ariko rero by the ntitudasubira way ariko turashobora gusubira rimwe ndobanza nababwiye yuko nzonza tuzogusanga muhira ubuhoho tuzoza tumuhira uburi kuze iwawe so rero muribaruka abavyeyi twese muribaruka Mana ishimye ku byo yabakoreye amina hari abandi bavyeyi batararonka ikibondo nabo mubibuke ugende ubasengera indirimbo ivuga reka turindira akaririmbo miyagera ataduhaye akaririmbo No, yeah. dutemwo hiti baza gusengera abavyeyi bakeneye abana hano mwana wanje niyumvise gukomeye amashi tufatanye hayonzi zewe ntayozi oya ivuga urayizi iyo genda yizi y'umugabo aririmba afise gitara aguma azunguruka Charles Kagame Charles Kagame mwana wanje niyumvise gukomeye amashi uzibuke bya bihe wabayemo nta n'umukuzi mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umukuzi uzature sinjuriho ni data wenyine wahawe ikaze muri nge maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo utoza akanwa kawe kuvuga ibifitiye abandi umumaro amina haleluya hariho igitero kivuga ngo ndubona byose bigenda nyine bimeze neza uzufate isengesho ryawe ugerekeze muri babandi bitaragenda neza ego shawo rero wowe
Imana yarakugiriye neza yaraguha umwana hari abandi bakobwa bagenda yamuhe n'umugabo nta mugabo yamuhaye none yoro umwana atarose umugabo ko warunkariye ni gutavuga nanje ko ndishimwe urishimwe bebe amina warunkanze so rero murabuze muri kwa masengere nabo kugira ngo Imana ibaremere iryo shimwe yabaremeye kandi imbere y'Imana nakinanirana nawe uri turaba kurara solution cup ibyi amashimwe ubona bafise hano na Imana yashoboye kuyakuremera abantu batara kirisingo nka Imana ibaremere muraho neza Imana ibaremere namwe ibahe Mimi ariko wenda abona ugiye kuko ibahe Mimi wowe nibura umusore Mimi ntabura kubaza oya banduwe uba turabona rwose nta mufiyanse ufise oya nawe fisi uramwihakanye Mimi oya nawe fisi abafise bo ntayo besha mucakire izina rya Yesu uramuronka vuba kandi cyane kandi mu mwaka wowe turashaka kugira ndakwakiriye ariko ukuntu nzoba mberewe muri mariage yawe kandi mu mwaka yewe turashaka gutaha ubukwe bwawe mvugisha none shima utyamene ibihe aho sinzi kugendereza ibihe hageze bewe ntabibona nanyereke vuba none nanyaruki baguma bayata kandi hakuza Mimi arabategereje amazimisa basenge uri gamwiza wanje naje bebe Mimi uwo mwaka nukuri ntizohera utamubonye amen Mama naho mayaje itoba uwo mwaka ariko fiance zo wambonye wawe kandi we wamenye fana babandi bagwazanye imitima oya abo nyina nabo gusa twabasiziro fire okay sawa twagire yakoze rero Imana ibagumishya kunyakira gushana wa samankore nabwiye ntimuze muri subire no yaje wababaye birisiri yego yarize nambara kukenyera nababaye cyane Jera kwa mbona inakuwa nibaza ko microphone ibona kwagire nabyo nari bumenye pore cyane nanje nyine ndi focused kuri mwebwe nyene dukumburanye cyane nzanye umwana rero mureke kunyibagiza simwera shaka kubona nusengera abantu bakeneye kubaka bakeneye abana ibahe udafise umwana Imana imuha umwana mu izina rya Yesu umukobwa adafise umugabo yifuza umugabo Imana imuhe mu izina rya Yesu umugabo yifuza umugore nta mugabo yifuza umugore umusore urakoze kumusora umusore yifuza umugore amashire mu izina rya nta n'ubuhari nta n'umusore akeneye reka twiga abasore ko be Adamu hahandi Imana yamurema yaramweretse inka yaramuzana ibintu byose birarengana ntiyigeze atwenga ariko kubera ko yarakeneye umugore umufasha asubira nk'umufasha abonye umufasha caratwenga namuona rero urumva yabonye ubwiza bw'iyo demo ngira Eva nawe yararenze rero urumva imisore nyine nayo irakeneye abagore none ubwo muvuga ko nawe utarunshaka mwizi wateye kujana muze gushaka oya urumva wambaye nsengere abantu batarubaka umuntu nyene ari single ubusingo si bwiza bura hari ukuntu butaryoshye butari romantic ni buri wapi kabisa nta bwiza bwabo rero umuntu ari single Imana imuremere Adamu wawe oke ubwiza bw'ubusingo bupfira nagira nibwo sanga kwera utahushatse utahushatse none nibwo bwiza ahubwo gutaha uvuga ati ndafise umuntu aza kunyakira nibyo biryoshye nibyo birenze kugira umuntu akwitaho yakubaza ati uzi ukuntu mba numva biryoshye umuntu akubaza waramutse gute wiriwe gute umunsi wagenze gute ijoro ryiza yo ariko uyu uzi kurabyuka niwe wibwira bonjour Mimi waramutse neza wibwe neza rero umunsi mwiza none Mimi uvyuka uko nyene ntufuronka no kubaza ati waryamye gute ndavuga ati Mimi waramutse neza urumva uri good ntaba sawa rero Yesu akurinde ubwira umunsi mwiza muri ako karere kweri atera timbe urumva hari abantu bavuga ngo aracyari byizigiro ngo igitiyo gitemwe urumva kanaga abantu bavuga ngo kuba singo ngo biraryoshe ariko uzurabe cyane abantu bakuze bamaze kumenya uburyohe bw'urugo nabo bashaka n'urugo rero abana bigize ngo kizoro ngo kwanga iki ukaba wamurose burakugenda
oya urugo ni rwiza kabisa umuntu atifuze nyene kugira urugo sinzi ko yarafise ikibazo rwose afite ikibazo oya nukuri afise ikibazo urugo umugisha ngo ceceka afite ikibazo dusezere jewe mimi ndeka ndamuzanira umwana yiterurire rabi muzarire ubwana bye Hola people